bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye yabizigiye Uhoraho. bameze nk'umusozi Siyoni utazigera udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye nk'uko imisozi Yerusalemu nikubona ikija abantu biwe none ugashitsa ibihe nk'uko imisozi Yerusalemu nikubona ikija abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe byose. Dawidi ati nkiri umwana muto, none ubu ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi yahekwe, cyangwa urubyaro rwiwe ngo rusegereze. Dawidi ati kuva nkiri umwana muto, none ubu ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi yahekwe, cyangwa urubyaro rwiwe ngo rusegereze. kuko imisozi ikikije Yerusalemu uhoraho ikija abantu biwe none ugashitsa ibihe byose. Imisozi ikikije Yerusalemu nikubona ikija abantu biwe none ugashitsa